Musitanteri wa komine Mukaza Aline Bigirimana igihe yariko aratembera mu gisagara ca Bujumbura yashikirije ko amabisi yoza arashikana akazi kayo amasaha ya sasita y'ijoro. Ni ingingo yavuze ko amajambo menshi muri abo hariho abenegihugu twashoboye kuvugana nabo. Kunguko kariho iyo umuntu akenera kugenda izo sasita z'ijoro ntabure bisi ko benshi bahora bugara saa mbiri kubura bisi. Mugabo kubera oya bisi zihari numva baca bugara bateba kubura bisi baca bagenda bakaca banyaruka kuzironka. Mu bisanzwe ibisi zibonetse ku rugero rwiza canke amasaha akiyongera vyoba vyiza, vyoba akarusho kubera hari igihe haba imirongo myinshi bivaye nuko zabuze canke ugasanga ni igitoro gike bivako. Ivyo ntavyo turashobora kumenya ko ari igitoro nuko ari imiduga. Hari igihe benshi duhitamwo kugenda n'amaguru kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Twashoboye kuganira n'umushoferi w'amabisi aratubwira ukuntu yumva iyo ngingo. Kugera saa yine na nusu ushitse muri ville abantu usanga bahetse kubera nyene ari itegeko abantu bagumye baboneka abantu bagumye baboneka bisi zizoheza zize zirabatwara, ariko batabonetse urumva ntiwocuguma ucoma ibitoro ata abantu bahari. Imbere y'ayo majambo yashikirijwe na musitanteri wa komine Mukaza, amabisi yahora ashikana akazi kayo igihe c'isaha 4 z'ijoro.